muri Zaburi ya 26. Muraze kubona yuko udahagaze mu kuri Zaburi dushobora kuyivuga. Usanga igutsinda ntuwoyubaho. Ariko amajambo y'Imana ntiyategerezwa kuba ntiyarayo kudutsinda, ahubwo yarayo kudutabara, kudutsindanishiriza. Dukwiye kuyambura rero ico tuma amajambo y'Imana atatubera ukuri. 26 turashobora gusoma twese 1 2 3. Uhoraho uncira urubanza kugororoka kwanje ariko ngenderamo, kandi nizigira Uhoraho ntakekeranya. Uhoraho usuzume ungerageze, sesa umushaha wanje n'umutima wanje, kuko imbabazi zawe ziri mu maso yanje, kandi ngendera mu kuri kwawe. Sinicarana n'abanyabinyoma, kandi sinzogendera indyarya. Nanga ikoraniro ry'inkozi z'ibibi, kandi sinzokwicarana n'abanyakibi. Nzokaraba mu kudacumura, niho nzobona gukikuza igicaniro cawe Uhoraho, kugira ngo numvikanishe ijwi ry'ishimwe, mvuge ibikorwa bitangaje byose wakoze. Uhoraho nkunda inzu yawe igerereye, ahantu ubwiza bwawe buba. Nturandurane umutima wanje n'abanyabyaha, canke ubugingo bwanje n'ababisha amaraso. Amaboko yabo arimwo umugararizo, ukuboko kwabo kw'iburyo kuzuye ingurire. Ariko jeho kugororoka kwanje niko nzogenderamo, uncungure ungirire ikigongwe. Ikirenge canje gihagaze aharinganiye, nzoshemagiriza Uhoraho mu makoraniro. Yesu ashimwe cane. Amen. Ikamvuga kanyuma gusa kavuga ngo ikirenge canje gihagaze aharinganiye. Bibiliya ivuga ngo mutegure inzira z'Uhoraho. Amen. Mugorore izigorana, muringanize imisozi ibe kabeze, cisha bugufi akiga amere neza, kandi ngo n'imyonga bicakomera biriya mikokwe byuzutswe haringaniye. Aleluya. Kandi ngo n'ibidunduri bisenwe, mutegure inzira z'Uhoraho. Ikirenge cyane gihagaze ahateze, ahantu hagaze inzira tugenderamo ziba inzira ziteze. Amen. Aleluya. Ukuri kwawe kuba ukuri nyene, kandi Imana iriteguye kubikorana natwe. Irazi intege nke z'abantu, catumye yemera kwizana yonyene kugira ngo abarondera bene uko kugororoka ibashobotse. Imana ibahezagire. Itwa munyakuri. Bizodushobokera kwitwa umukristo, hanyuma mugabo iryo zina rindi ryo tugaca turyana. Yitwa Kristo, kandi yitwa mwizigirwa, kandi yitwa munyakuri. Turakwiye kwitwa uko nyene, kuko aribwo buzima tubayeho. Bashaka gusengera n'umuntu avuga ati nukuri jewe ndi umunyabinyoma, ndabaye mu buzima butariho, ndafise inkuru indiko y'ikinyoma igoye no kuvuga, kandi kuvuga ukuri kwayo biragoye, bikunda. Iyo nabimenya kare mba narabikuyemo hakiri kare. Iyo naba nkijijwe uwo mutego simba ndawurimo. Iyo mba naragendeye mu nzira yera, aho hantu simba ndahari. Ndashaka imbabazi z'Imana. Umuntu agomba kwihana ntayoberana. N'umuntu yumva yopfuma buri bindi byose ariko Imana ikamwemera. N'umuntu yiteguye, yumva umutima we urushe, kandi utarushe kubera ihahamu ry'ibintu, bwa umutima urushe kubera yuko yisanze yaramenjeye Imana. Noneho arakeneye ko urubanza rumuvako kubw'ubuntu bw'Imana. N'umuntu yisanze imbere ya sentare imwagirije, yisanze imbere y'ugutsindwa, kandi akiri
yumva ko atarenganijwe, iyo niwe akeneye imbabazi. Kumva ko ndatsindwa kandi sindenganijwe, nawe yonta mu muriro niyo bindenganije, mugabo yonta bari kambabarira, uyo ariyumva kandi niyo abarimo. Ukaba ukeneye n'agakiza, ukiriza ikiganza tugufashe gusenga Imana. Ndazi ko Yesu aramutabaza. Aho wicaye ukiriza ikiganza tugufashe gusenga Imana. Urakoze.